Niteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nkakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Nonyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uno munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'icumi na kabiri z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero kubandanya ubana natwe. Kubana natwe ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyonda imbere y'ijambo Isange TV. Urasanga handitse ijambo sabone naba ukoresha YouTube y'igifaransa uramanuka munsi y'ino video ufyondeko, naba ukoresha YouTube y'icongereza urasanga handitse ijambo subscribe uragenda ufyondeko, numara gufyondako uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Nakwibutsa ko tukugezako amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'umutekano, mu gisata c'ubutungane, mu gisata ca politike, mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi. Dupfunge nde tureke nde? Nimba umupolisi Jerome Niyonkuru apfunzwe kubera yavuze inzego zirangwa n'ibiturire atadomye urutoke ku mazina y'ababirya, hariho abandi benshi bonyarutsa kumusangayo. Nimuvyiyumvire ngaha muri iki cegeranyo. Ndayishimiye ati baburamatari na ba musitanteri n'abasuma bibereye muri forode, ati abacamanza ba Mukazanamuha baranyomoje kurya ibiturire. Denise Nkurunziza ati bamwe mu bategetsi ni abarundarundanyi biba ivy'abakene. Yakobo Bigirimana ati abanyonora amatungo y'igihugu bari mu begereye cane umukuru w'igihugu, bari kandi mu barwizatunga. Jerome Niyonkuru ati ibiturire vyariraye muri PCR no mu biro vya meri ya Bujumbura. None ni kubera iki hapfunzwe Jerome Niyonkuru wenyene kandi yavuze nk'abandi? Nimba apfunzwe kubera yavuze ubutumwa yambaye umwambaro w'igipolisi, abamupfunze bo kwerekana ingingo yo mu gitabo mpanavyaha ihana umupolisi akoze igikorwa kitari ic'igipolisi yambaye uyo mwambaro. Mbega ni ibiki umupolisi adakora yambaye umwambaro? Ntaja gusuma mw'isoko, ntaja mu kabare, ntaja kuramukanya, ntaja kwa muganga, ntaja gusenga, ntaja kwigisha se? Mbega abandi bigisha ijambo ry'Imana bambaye iteka riva mu mabanga yabo bangana gute? Ni kangahe Perezida Nkurunziza yigishije ijambo ry'Imana kandi afise hafi yiwe bateau de commanda y'inzego z'umutekano? Ni kangahe Perezida Ndayishimiye yigisha yazananye ibimenyetso bihambaye vy'igihugu bisanzwe bikoreshwa mu bihe bihambaye cane vy'igihugu? Nimba apfunzwe kandi kubera yavuze ubutumwa yambaye ibendera ry'igihugu, ni kangahe twabonye Nkurunziza na Ndayishimiye bigisha ijambo ry'Imana bafise ibendera ry'Uburundi? Hashtag iriko irakoreshwa muri ino minsi ni rekura Jerome Niyonkuru. Inomero ku bashaka gushigikira umuryango wa Jerome Niyonkuru, Eco Cash ni 71548639 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Rumi Cash ni 699156 yanditswe kuri Jerome Niyonkuru. Bankobu inoti ni 699156 nayo mu bindi kandi nuko amashirahamwe 127 y'urwaruka yakarihirijwe ubwenge n'ishirahamwe mpuzamakungu rikurikirana ibijanye n'irwirirana ry'abantu UNFPA. Ayo namwe mu mashirahamwe afise uruhusha rwo gukora ava mu mihingo itandukanye y'igihugu c'Uburundi yakarihirijwe ubwenge n'ishirahamwe UNFPA kuva ku wa 7 gushika ku wa 11 z'ukwezi k'umunani 2023 mu gisagara ca Bujumbura. Jidikayeri Erije aserukira UNFPA mu Burundi akaba amenyesha ko izo nyigisho zari zishingiye ku kwigisha urwaruka ibijanye no kwitunganiriza imigambi y'iterambere, kwitunganiriza amashirahamwe ku buryo bashobora kuronka ababashigikira hamwe n'inyigisho zishingiye kw'irondoka rijanye n'amagara meza. Anamenyesha kandi ko kari n'akaryo ko gushira hamwe urwaruka rufise ivyo rukora bizwi kugira rumenyane
abakora bimwe babonane gutyo uwogira ico akenera amenye uwo akibaza. Ivyo ngo rero bizotuma nk'amashirahamwe y'urwaruka amaze gutera imbere ashobora gufasha ayatarashobora gutera intambwe. Bamwe mu rwaruka bahawe inyigisho barakenguruka cane ubumenyi baharonyeye, bati twahora tutaronka abadushigikira kubera amashirahamwe yacu atunganijwe nabi. Ubu rero twarabonye ivyo tugiye guhindura. Banashimira kandi UNFPA ko yashoboye kubahuza n'ayandi mashirahamwe asanzwe ashigikira imigambi itandukanye n'iy'urwaruka idasigaye inyuma. Kakaba kabaye n'akaryo kuko ayo mashirahamwe y'urwaruka yaronse inyigisho yerekana ivyo asanzwe akora n'akarusho ashobora kuzana mu kibano no ku gihugu. Jidi Kayeri akaba amenyesha ko UNFPA izobandanya ironsa ubumenyi bubereye ayo mashirahamwe kandi ko izoza irarangira urwo rwaruka amashirahamwe mpuzamakungu ashaka gufasha canke gukorana n'amashirahamwe y'urwaruka. Ese wewe hari umugambi umaze kwiyumvira wokwerekana? Twandikire unyuriye munsi y'ino video. Nayo mu gusozera ano makuru kandi womenya ko amafaranga azokoreshwa na leta nk'uko biri mu itegeko riyagenga ryemejwe n'umukuru w'igihugu angana n'imiliyaridi z'amarundi 3,923 n'igice kimwe. Aya yiyongereye gushika ku bice 64% ugereranije n'ayakoreshejwe mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 ushira uw'ibihumbi 2023. Hagiyemwo ayazova hanze haje gushigikira imigambi itandukanye. Ayo mafaranga haca kwira imiliyaridi z'amarundi 4,593 n'ibice bibiri. Ayitezwe kuzokwinjira mu kigega ni imiliyaridi z'amarundi 3,238. Yo yongereye ibice 47 n'ibice bitanu kw'ijana ugereranije n'ayo mu mwaka uheze. Bisigura ko igihengeri kizoba kingana n'imiliyaridi z'amarundi 685 n'igice kimwe. Mu mahera yitezwe kwinjira mu kigega ayagira ku miliyaridi z'amarundi 1,724, ni ukuvuga ibice 53 n'ibice bibiri kw'ijana azova mu makori n'amatagisi. Nayo ku bijanye n'ingene azokoreshwa naho ibice bingana na 50 n'ibice bibiri kw'ijana vy'amafaranga yose azokoreshwa bizoshirwa mu bikorwa vy'igihugu vya misi yose. Ibice bisigaye 49 n'ibice 8 kw'ijana navyo bizokoreshwa mu migambi y'iterambere. Tubibutse yuko uyu ari wo mwaka wa mbere hatanguye intumbero yashimwe na benshi yo gukoresha amafaranga ya leta hisunzwe imigambi yategekanijwe. Ese uri mu batahura neza ko uwutanze ikori rimugarukako biciye mu migambi leta iheza igashira mu ngiro? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi womenya ko mu ntara ya Muyinga nta makioske yegetse ku mpangu yemerewe mu gisagara. Abadandaji bose nibaje mu masoko azwi. Hambavu y'isoko nkuru ya Muyinga muri komine Muyinga hubatswe ayandi masoko ya Mukoni ndetse na Cibare. Icibonekeza nuko abadandaji batabanguka kuja gukorera muri ayo masoko, abandi nabo bakavayo buke buke. Musitanteri wa komine Muyinga akaba avuga ko abadandaji bose bategerezwa kuja gukorera mu masoko azwi kugira ngo gutoza amakori n'amatagisi bigende neza. Ahmed Misago akaba avuga ko ata makioske birekuwe ko adandariza ku mpangu canke ahandi hatemewe. Abadandaji bose ni ukuja ahazwi. Ikindi categuwe nuko abategera imodoka zija Ingozi, Cankuzo ndetse na Gitega bazotegerera ku Mukoni. Abategera imodoka ija Ikobero, Butihinda ndetse na Giteranyi nabo bazotegerera Icibare. Ivyo musitanteri wa komine Muyinga akaba avuga ko hari mu ntumbero yo gutunganya neza igisagara na komine ayoboye. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu gitondo c'uwu munsi wa gatandatu.